ngo bantwarira nabi bagira ni wewe ngende ni wewe umukuru w'igihugu wese ari ku butegetsi wari we wese uzovuga ngo wafise ngo abantu bagufasha nabi oya ni wewe uzobibazwa ivyabaye neza kuri naka wanyvise ivyateye imbere baba ngo kuri bagaza mugabo niwe yakoreshe abo yakoreshe yarabakoresheje kandi nta burenganzira bafite bwo kumugirira nabi babimenye yuko kizira kikaziririzwa. Faustin nta kintu kibi yakoze ataruguhanura. Nibaza ko na organisation irimo changement de mentalité no gufasha abantu guca ubwenge. Icyo asaba nuko hoba gestion, hoba programme, hoba transparence, hoba ibintu bigenda neza. Donc nibareke kwiteza utunyoni cyangwa batangura kurondera amakosa hatari bakore icyo bajejwe. Gereye kuko turabona leta umugambwe uri ku butegetsi abamushigikiye. Turasavye yuko bo mufasha akishura ibibazo ntavyo nsubiramwo nibije nyene bije bimubabaza hajya dufyonda akababara nagende yishure bije ibibazo kubera nimba abaharanira agateka kazina muntu bavuga nimba abanyagihugu batabaza nukubera ababa batanze umwango binjiriramo. Ivyo niko ibintu bimeze kw'igihugu nta sivyo umuntu ivy'abarundi nta rimwe avyitira. Faustin Ndikumana yishura umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aherutse kumwambura gahuzu avuga ko umuntu yananiwe no gushaka umugore gadashobora kugira impanuro aha umukuru w'igihugu. Nimwe mu nkuru zavuzwe cyane muri nondwi dusozereye, nimwe mu nkuru ziriko ziragarukwa ko muri no minsi Perezida Ndayishimiye akaba yarihaye amenyo y'abatwenzi, aho benshi bavuga bati aho bigeze igihugu c'u Burundi kirakeneye uwundi mukuru w'igihugu kuko uwuhari ntazi amabanga jejwe, ntazi ivyo avuga n'ivyo kutavuga. Ibi vyose vyerekana ukunani kwiwe, ndetse mu gihe abarundi bari mu bibazo bikomeye cyane umukuru w'igihugu hagutorera inyishu ibibazo biri mu gihugu yirirwa aravuga abaharanira agateka kazina muntu ndetse n'abari mu mashirahamwe yigenga bamuhanura kugira ashobore gutorera umuti ibibazo biri mu gihugu, ahubwo hakabita abansi b'igihugu ngo badashobora kumuhanura kubera ko we avuga ko igihugu kimeze neza. Ni mu gihe benshi bavuga ko igihugu c'u Burundi kigeze ku mfiro kuva Perezida Ndayishimiye aronkejwe ubutegetsi. Bamwe bavuga ko umugambwe CNDD-FDD nawe ubwawo ushobora kuhasigara kubera ko Perezida Ndayishimiye yaratesheje ijunja n'agaciro umugambwe CNDD wahoranye. Nico gituma bamwe mu ba CNDD-FDD bavuga ko hageze ko Perezida Ndayishimiye ava ku butegetsi maze bakarondera ubundi mutegetsi muri CNDD-FDD ahabwa igihugu. Bikavugwa ko rero n'ivyo vyakudeta mwumva ari uko babona ko Perezida Ndayishimiye yananiwe. Faustin Ndikumana yavuye mu gacerere nyuma yaho Perezida Ndayishimiye amumaramaje, ariko bamwe n'abandi bakanavuga ko ivyo Perezida Ndayishimiye avuga ari ibinyoma, ariko bamwe bakanavuga ko Perezida Ndayishimiye numbwo yambitse bara Faustin Ndikumana nawe ubwe atera. Batanguye kuvuga yandi makuru ko Perezida Ndayishimiye nawe hari yandi mabanga yiwe ashobora kuja habona kubera ko nk'umurongozi ngo ntaja kuvuga umuntu ku buzima bwiwe bwite canke vie prive y'umuntu mu gihe azi neza ko ivyo avuga ataho bihuriye n'iterambere ry'igihugu. Ni ibintu bikomeye cyane, ni nkuru iri kwiragaruka ko cyane tugiye kugaruka ko muri kano kanya. Turaza kumva Faustin Ndikumana rongo yishira hamwe Parisemu ryishinze guhimiriza ndetse no gukangurira abarundi guhindura ingendo. Turaza kugenda turavyumva mu buryo bw'idoni. Dushobora kuba udukurikira utarafyonda kuri subscribe, ukoresha kano karyo gafyonda ko kugira igihe cose turose amakuru n'ibiganiro rajonka notification ko dushize ko bishasha, maze umenye byinshi biriko biravugwa. Ni inkuru iri kuvugwa cyane mu Burundi, ni inkuru iri kugarukwa ko hirya no hino, aho Faustin Ndikumana n'umukuru w'igihugu muri no minsi rurageretse, ariko uriko araseba cyane, uriko aramaramara cyane n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Bamwe bavuga ko ata mukuru w'igihugu ashobora kuja ngahavuge ibijambo nk'ivyo Perezida Ndayishimiye yahuraguye. Bamwe baribaza bigenda gute ngo umukuru w'igihugu yihe gukura gahuzu abamwereka ibitagenda neza mu gihugu. Amajambo Perezida Ndayishimiye amaze imisi akoresha kubaharanira agateka kazina muntu arateye isoni, aho bamwe bamwereka ibibazo bikomeye mu gihugu we ntabeshuza canke ngo yerekane inyishu, ahubwo ahitamwo kubatyoza, kubambika ibara ndetse no kubakura gahuzu.
iyo ni imwe mu mikenyero perezida Ndayishimiye ashobora kuba yararonse yo guca intege abashobora kuba bavuga ibitagenda neza mu gihugu. Ariko iki kigwanisho ca perezida Ndayishimiye ni kimwe mu bigwanisho bidafise ico bishobora gufasha, kandi nawe ubwiwe ntaco bizomufasha, ahubwo birarushaho kumumaramaza ndetse no kwerekana ubushobozi bwiwe afise mu vyo gutwara igihugu. Bamwereka abanyuruza bakabugwa irengero, bavugira abarenganywa, bamwereka ibibazo vy'ubutunzi bikeneye inyishu, abashira habona uburongozi bugwaye, we yishura amasahani, ububare, vie prive kwa 15 z'ukwezi kw'icumi 2025 mu Rutana, akaba yataye imirarwe kuri Pacifique Ninahazwe atwara Fokode ku wa 5 z'ukwezi kwa 11 2025 Matongo, naho yakuye agashambara Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parisemu. Ivyo rero izi mvugo za perezida Ndayishimiye bambeshi bavuga ko ari imvugo zitabereye umukuru w'igihugu. Niki kiriko kiratera ishavu nk'iri ryose umukuru w'igihugu kwiba ari ukubura ko bari ukubura inyishu ku bibazo biri mu gihugu, canke nuko abadafise izindi nyishu ashobora kuvuga. Bamwe bavuga ko perezida Ndayishimiye ivyo avuga kenshi rimwe na rimwe nubwo aba yita umunyabwenge, ariko navyo hari ivyo abesha. Perezida Ndayishimiye ngo ntiyatahuye ijambo ryo muri Bibiliya yakoresheje mu gutuka Faustin Ndikumana arongoye Parisemu. Hari umurundi yita umuhanuzi avuga ko iryo jambo riri mu ikete umutumwa Paulo yandikiye Timoteyo, aho rero Paulo atigeze avuga umurongozi yategerezwa kuba yubatse urugo nk'uko perezida Ndayishimiye yabishikirije. Umutumwa Paulo wenyene ntiyari yubatse, mbere yahanura abo bishobokera ko bomera nkawe ntiwubake, ahubwo akaba yavuze ko abaramutse bubaka ngo bogumana umugore umwe. Uwo muhanuzi Paulo akaba yavuga rero ko umurongozi mu gihe abaye ari uwubatse yoba ufise umugore umwe kandi atunganya neza urugo rwiwe. Umuhanuzi abandanya yerekana ibindi Paulo yavuze ko bitegerezwa kuranga umurongozi: kuganza ingeso ziwe, kutaba imboregwa, kudakunda amafaranga. Umuhanuzi arangiza yibaza nimba perezida Ndayishimiye wenyene akwije ibisabwa umurongozi, na cancane kuri ivyo bijanye no kuganza ingeso ziwe, kutaba imboregwa ndetse no kudakunda amafaranga. Benshi bavuga ko perezida Ndayishimiye ibingibi ari vyo bimuranga. Bamwe bakaba batanguye no kumwataka bavuga ko n'ivyo gutunga umugore umwe navyo akemangwa cane. Ivyo ntitwobigaruka ko cane biriko biravugwa, ariko nanone kubera ko atavyemezo bihari kandi umukuru w'igihugu n'umuntu aba yubashwe nubwo avuga amajambo, ariko aracyari umukuru w'igihugu. Hazogera tubigaruke ko mu makuru yandi igihe azoba atakiri umukuru w'igihugu canke ivyubahiro afise uno munsi bitaye muriho. Muribuka kuri General Lengiyome Bunyoni yari igihangange, ariko uno munsi ufite ico avuga kuri Bunyoni arashobora kucivuga kuko iminite yari afise uno munsi ntayafise. Ibi bintu rero umukuru w'igihugu yadukanye vyo kwinjira mu buzima bwite bw'abantu, vie prive, bishobora kutamworohera kuko biriko bivyara ko abantu bazura ivyo muri vie prive yiwe, nabo barashobora kumwataka bakavuga vie prive yiwe narirya bahora bamutinya ko ari umukuru w'igihugu yubashwe, ariko kuba yerekanye ko nawe atubaha vie prive y'abandi, nawe birashobora kumuvyarira ibibazo bikomeye cyane. Kutubaha abanyagihugu atwara bituma abanyagihugu nabo badasubira kubaha perezida Ndayishimiye. Abahanuzi bamwegereye bomufasha guhagarika iyo ngendo igayitse, amajambo avuga agahagarara kuko aramaramaza umukuru w'igihugu, ndakamaramaza umuryango, akamaramaza n'igihugu muri rusangi. Kuko iyi ngendo aho gucavuza abo umukuru w'igihugu atuka, igenda itesha agaciro ikibanza n'iteka vy'umukuru w'igihugu wenyene. Aya majambo ya perezida Ndayishimiye aranatangaje mu gihe muri leta yiwe hasanzwe harimwo umusore. Nimba abasore badafise ico bomarira igihugu, vyayenze gute ngo ajye n'umushikiranganje Hassan Kibeya? Ni benshi rero bamaze gukuranwa muri leta yiwe kandi vyarabagoye mu nzego zabo. None abo bo yabagenye bigenze gute? Vyiza umukuru w'igihugu yo kwishura ku bibazo bihanze igihugu, agatanga ijambo ry'iteka ryerekana abarundi, ryereka abarundi y'igihugu kiriko kiraja
n'ingene gihagaze. Ico bikoze bamwe bavuga ko Perezida Ndayishimiye adakwiye kubarongoye igihugu no munsi. Abenshi baravuga bati iyo umukuru w'umugambwe Reveriyano Ndikuriyo afashe ijambo aratomora neza akishura ibibazo uko tegerezwa kwishurwa, ntiyataka abantu, arashobora kuvuga ijambo abarundi bose bakumva kavuze ijambo. Bamwe bavuga bati harageze ko umugambwe CNDD-FDD wihiteka ugakuraho uwo mu perezida yananiwe no gutwara igihugu ahubwo akaba yigwa mu majambo gusa. Ico bikoze benshi bavuga ko Gervas Ndirakobuca ndetse na Reverien Ndikuriyo bashobora kwitoramwo urongora igihugu kuko n'abagabo bijunja bavuga amajambo haruye kandi meza atomoye hako igihugu kicwa kikandagazwa na Perezida Ndayishimiye umukuru w'igihugu. Faustin Ndikumana we rero harabandanya kuvuga naho umukuru w'igihugu yamumaramaje. Faustin Ndikumana ntarya umunwa nuno munsi aracavuga ibitagenda neza mu gihugu. Faustin Ndikumana asa n'uwishuye kubivugwa n'umukuru w'igihugu. Reka Faustin Ndikumana tubanze tumukurikire naho umukuru w'igihugu abandanya kumumaramaza amwambika. Wowe umurongo turashaka kuvuga ngo bantwarira nabi bagire ni wewe ngende ni wewe. Umukuru w'igihugu wese ari ku butegetsi wari we wese. Uzovuga ngo wafise abantu bagufasha nabi. Oya ni wewe uzobibazwa. Ivyabaye neza kuri naka. Wanyumvise. Ivyateye imbere baba ngo kuri bagaza. Mugabo niwe yakoreshe abo yakoreshe yarabakoresheje. Sivyo? Aho yavuga ati Joe narazi bebe de conseil technicien allemand. Sivyo? Abadagara bazara muri presidence kumufasha planification. Kwera bona mu Burundi abarundi batabishoboye. Urumva maniere yiwe. Bane we nyimbo wiyantura na bamwe biriko banamumva ngo barashiriye gusa. Atacho ariko baragufasha. Uzoshika kuki? Savoir gérer les hommes. Utafise warondera no hanze uko ufise manda ku banyagihugu. We Perezida Ndayishimiye baragutoye muteze imbere naho uza n'umushinwa akicaza akaplanifya agakora tukogorora dushimira wewe. Biturango atuzaniye ngo umurundi canke ibiki mbura kimaze atachimazi. Ngo imyaka umukuru w'igahari ejo winarakivuze. Harari umukuru w'umusanzu aratanga orientation agaca zara de cadre bamfasha gushira ibintu mu ngiro neza. Yarashyizeho guverinoma ya mbere yarengewe mu Bunyoni. Nayivuze yashyize kuki. Ibibazo byabumye vyiyongera. Ndirakobuca Gervais yashyize kuki. Ari ngaho nawe ntavyemange. Ejo winarumvise ariko aravuga ngo abakozeho amatekinike ngo nibaze basigura ibintu. Oya saba tekinike ntibaza kuba rodovable ku banyagihugu. Excuse. Bajya nyindi bari politiki ni baza kuba rodovable mu gusigura. Umutekinike n'umukozi w'umunyepolitiki. Umukoreje nabi ukamukoresha mu context mbi. Cyangwa umuzana ubishoboye ni ubibazwa ko ntiyakazi. Wamuha amategeko akwiye. Wamuha abamufasha abandi wamuretse ararondera abamufasha kugira kuri kintu ciwe. Kuguma umushira ngaho ukamuha amanomination yose ukuye mu mugambo ugira gute akabowa. Igumuhinga wese wagwagihindwa cyahindura ibintu. Hari wa system asanga una context hashobora kudahindura kandi umunyepolitike n'uba yihindura. Great. Rekazo gigenda 2027 nawe tuvugata nyakuwa President Ndayishimiye imyaka indwino n'abarundi bavuye bashika izingwane wazitoyisho gute parce que nico yatorewe cyatorewe nabazo bibazwa ire biero dovable hatire sare veras harakuna abonye kuva rimwe rimwe abantu bananiwe nabazo utavuga ati byarananiye byarangoye ko umuntu nkaba nawe nk'abandi. Igihugu cyose bazose ni cy'abarundi iciwe wegere barakimuragije mbwe myaka byanze bakatuti aje nabyangoye kumbere hazi ubundi nabakurabira ico yofasha. Ivyo niko ibintu bimeze kw'igihugu nta si by'umuntu ivy'abarundi nta rimwe avyitira. Faustin Ndikumana havuye mu gacerere nyuma y'ivyamuvuzwe ko co bikoze birumvikana ko hari umugabo avuga ijambo rifise ico rimaze ataja
kwataka umuntu avuga ivy'igihugu kandi avuga ivyo kogwa kugira igihugu gishobore kogorora. Faustin Ndikumana n'umugabo benshi bavuga bati uno mugabo arakwiye ikibanza citeka, uno mugabo arakwiye kubahwa mu Burundi, n'umwe mu bantu bazokwitwa intwari z'igihugu mu gihe ariko aratukwa, mu gihe ariko arandagazwa, arabandanya guhanura abategetsi. Faustin Ndikumana ivyo yabivuze nyuma yaho Perezida Ndayishimiye amututse akamwandagaza. Ico bikoze asozera asaba ko Perezida Ndayishimiye nimba yananiwe yotanga imihoho agahereza igihugu abandi babishoboye, kuko nica abanyagihugu bamutoreye kugira ashobore gutunganya ivy'igihugu. Nimba bimugoye naho siwe wenyene yotwara igihugu, n'abandi nabo barashobora gutwara igihugu. Mu gihe turiko turabategurira ino nkuru hariko haraba ikiganiro Space kuri X, aho shiramwe Focode ryatunganije ikiganiro ku kuvuga kuri bino bintu Perezida Ndayishimiye avuga cane kuguta ishavu kubaharanira agateka kazina muntu. Perezida ntanyentereza kubera ivyo yivugira byo akambura agahuzu abaharanira agateka kazina muntu ivyo akora cyangwa ukuntu yigenza bimwe rero mu byavugiwe muri icyo kiganiro turaza kubigaruka ko muri no misi mikeya hari amakonte menshi yagiye yataka Faustin nkuko arandi yatse Pacifique nkuko arazo kwataka bataka Mutamba Munimpa bamutuka Kigwaye, bataka Bamagi, bataka twese batwataka na bamuhozi n'abandi bose. So ni technique yo gusamaza kugira ngo abantu bibagire baje mu bindi bintu bitagira ishingiro. Ikibazo cy'ubu nuko bikorwa n'umukuru w'igihugu. Ubundi byahora bikorwa na enseignement n'aya ma equipe yabaye créé na Nyamitwe à l'époque tukiri muri za 2015 tukiri ko bakiriko barayoragura abantu mu ibarabara, bakreya ama equipe bayaformé Gitega y'aba jeune bajejwe kwataka personnellement abantu. Donc babyita character killing, ni technique yo muri renseignement iri international. Barakwicira bakakuvugira umugore, bakakuvugira ubuzima, bakavuga aho wize, bakavuga ko wivye ikaramu kandi bakubeshira ubisanzwe. So kuri Faustin ni bisanzwe. Icyantangaje nuko batatanguye kumwarusera mbere. Nivyo nariko ndavugana n'undi mugenzi mvuga ntabwo birabarantangaje, bari baratevye mugabo nareme kandi yicunge, kandi nta burenganzira bafite bwo kumugirira nabi. Babimenye yuko kizira kikaziririzwa. Faustin nta kintu kibi yakoze atari guhanura. Nibaza ko na organisation irimo changement de mentalité no gufasha abantu guca ubwenge. Icyo asaba nuko hoba gestion, hoba programme, hoba transparence, hoba ibintu bigenda neza. Donc nibareke kwiteza utunyoni cyangwa batangura kurondera amakosa hatari, bakore icyo bajejwe. Si responsabilité yabo ko bafise igihugu, naho bamwe tutemeranije nabo tukavuga tuti bon twe turakinjuye kubera ubuzima bwacu buri andanje. Mugabo bamenye yuko ataburenganzira bwo gutoteza umuntu bamuhora ubusa. Donc nagomba kugarukira kuri ico, ariko zibabasamazi ngarukiye ngaho kugira abandi bashobore kubandanya. Murakoze cyane Teddy Mazina. Tugiye kuja mu gice ca gatatu cya kino kiganiro, ari naco gica gisoza ku cyokogwa wo gikora, icyo abatumire bibaza cyokogwa, icyo bashobora guhanura umukuru w'igihugu, abamukikije, kumbe n'abandi bashobora gufasha kugira ngo yaba mu muco w'ikirundi, yaba mu bijanye n'ivyoza nk'inyishu mu gihugu, ntidusubire kuza turumva amajambo y'ibitutsi mu gihe twiteze inyishu ku gihugu. Reka duhere kuri Erari Nibizi, mwebwe mubona aho bigeze hoko gwiki kigakorwa nande? Ngira Erari Nibizi nariko sinzi ko muri ko muranyumva. Erari Nibizi ijwi ryari rije ndabumva. Ego muduge kwijambo. Koze aho bigeze igikorwa nyamukuru cokogwa n'umukuru w'igihugu na leta yiwe hamwe n'abamwegereye, kuko turabona leta umugambi uri ku butegetsi abamushigikiye. Turasavye yuko bo mufasha akishura ibibazo ntavyo nsubiramwo, nibije nyene bije bimubabaza hajya dufyonda akababara nagende yishure bijya ibibazo, kubera nimba abaharanira agateka kazina muntu bavuga, nimba abanyagihugu batabaza, nukubera ababa batanze umwango binjiriramo.
mu kugara abaharanira agateka kazina muntu ntubacinyiza uratanga inyishu ku bibazo bagize kandi umuntu ndategerezwa iyo umuntu aheraniwe erega arishuza erega atunzwe n'amakori y'abanyagihugu erega atunzwe n'umwizero w'abanyagihugu rero kije kibanza bamuhaye arafise ibyo yishura il est redevable rero yemere ko bamwishuza ijoro umurango kugira rero ntibamwishuze nari ideni iryo deni ni bimwe ni bwa burenganzira ni ryategeko ahabwa n'ibwirizwa shingiro nakore ibyo ajejwe ico ni cambere ica kabiri yibuka akamaro k'abaharanira agateka kazina muntu CNDD-FDD n'abategetsi yagiye irashiraho nibo bari harya y'abaharanira agateka kazina muntu batavuga bati turarushe n'intambara mwabantu muri ko murashamirana nimuze muje mu biganiro iyo baharanira agateka kazina muntu bakavugira hejuru bati ingorane z'igihugu zihari ntizishobora guhezwa n'ibigwanisho ntabyo muzoshobora ibiganiro byabaye kubera hari abaharanira agateka kazina muntu bavuze amaso ndasubira guseseka abo rero arakumbura biyegereza mu kubiyegereza ntaca azobaha ngo bumve ntazobatuka ngo bumve ntazobaha igiturire ngo bumve abaharanira agateka kazina muntu nta nico bamurondera ko bijya bibanza barabishikiriye kandi barabivuye ko nkawe kumbure ariko ico abaharanira agateka kazina muntu bamusaba nanje ndimo nukwibuka akamaro kabo nukwibuka ko ari uko batabara igihugu nukwibuka yuko ari bo bakebura bamubwira ijambo atamunyagihugu uwo ari we wese cyo kumubwira ikindi naco amenye ko ivyo nabikora yubahirije ibwirizwa shingiro yubahirije n'amategeko mpuzamakungu yashize ku gikumu kubera ivyo yaronse hajya iyo ugiye mu gihugu gutwara igihugu uri nka samuragwa uwasamuragwa y'ibiryoshe n'ibibishe l'actif et le passif yemere ko mu bintu yiyemeje mu gushikira igihugu yiyemeje kubahiriza ibwirizwa shingiro kubahiriza amategeko n'amabwirizwa y'igihugu cy'u Burundi n'amategeko mpuzamakungu yakomokako urumva rero rya tegeko ry'igihumbi n'amajana 998 tariki 9 z'ukwi12 rihamagara uwo ari we wese umunyagihugu yaba mwishyira hamwe canke yakorana n'abandi guharanira agateka kazina muntu gukingira abaharanira agateka kazina muntu iryo rero aryubahirize nkuko azi neza kubwirizwa shingiro yamarije akoresha urahira canke mu gufata ingingo abakingire kubera nibo bakingira igihugu kubera nibo batanga ubuzima bwabo n'umwanya wabo kugira bakingira igihugu batarindiriye impembo bahembwa abakingire kuko n'uburenganzira bwabo mugabo n'itegeko kuri we ikindi naco nuko yomenya neza yuko uko kuri tumubwira umunsi atazoronka bamubwiza ukuri bazokoresha inguvu ivyo rero turamusavye kuko nabo nyene n'abamwegereye canke nabo n'abari imbere yiwe arazi yuko bahava bagahindukira abaharanira agateka kazina muntu iyo vyose vyabuze ivya politike vyabuze ivy'intambara vyabuze abaharanira agateka kazina muntu niyo baheza ngo bahindukire gutabaza ni bamusigwa musango rero nk'abatabazi nk'abamubwiza ukuri akumbura wubahirize kandi mu kububahiriza nigurura ibiganiro naganire n'abatinya naganire nabo bakundana nabo atinya kuko sinovuga ngo abo yanka kuri w'igihugu nta burenganzira afise kuko umuntu mu gihugu atwara kirazira abahemukiye igihugu nta nkunzi nta mwansi yemera ganire n'abarundi bamubwiza ukuri yongera afate ingingo yo gukora ukura kurikije mu kuri kandi yongera ashireho ingingo zikingira abaharanira agateka kazina muntu erega barakeneye gukingirwa ejo yabivuze bwa kuregura ngo Faustin afise ngo mukingira bangana gutya mugabo amenye ko wenyene ari wategerezo gusunika inzego n'amategeko biharanira agateka kazina muntu kugira ngo uharanira agateka kazina muntu akore yidegembye ahindure rero n'imvugo kugira ngo n'abarundi babone guhindura n'inyifato icya kabiri cokogwa n'ico baharanira agateka kazina muntu ico no basaba nuko borema bakaremeshanya bakunga ubumwe bakarabana bagatabaranya hama bakitunganya mu bibaraba kugira ngo bamenye guhangana n'ivyo bibazo bariko barabona abandi n'abanyagihugu umunyagihugu w'u Burundi
ibintu biriko biraba birakuraba nawe wenyene fata iya mbere kugira ngo wishuze iyo y'amakori yawe aja iyo bya bintu ya confiance wa mwizero mwashire mu bategetsi yuja mu wishuze namwebwe nimuje mu baharanira agateka kazina muntu mwongere mukingire aba bantu baharanira agateka kazina muntu ejo mu gatondo mukabona umuntu aje gutera nkuko mwama mubikora nkuko mwabidukoreye nkuko mwabikoreye n'abandi na Faustin ntiyagira umukorako murazi ko hari igihe cyinshi mwaserutse muzi neza ko hariho uharanira agateka kazina muntu agira ategwe mukamutabariza emera mutabarize uharanira agateka kazina muntu emera namwe mutabarize n'abandi namwe mwinjire mu gwe baharanira agateka kazina muntu niho namwe muzotabagwa kuko ico udashaka ko bagukorera ntugikorere uwundi murakoze rero niryo jambo nosigira abariko baratwumviriza